ndasubiye kubaramutsa abanywanyi nshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe ikaze yo gukurikirana amakuru aba ariko avugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Muhejeje kumenyera ko tubashikiriza aya makuru yo kwizera avugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye, amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi za nkuru zinyegezwa abarundi nazo turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirane ayandi ariko avugwa mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yihutsa arabana no gusoma bukomeye cyane buriko burabera ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye. Bivuga yuko abagenzi bituje ico kibuga c'indege nyine bavuye mu bihugu bitandukanye baje mu turuhuko mu gihugu c'u Burundi bahura no gusoma aha abakozi bo ku kibuga cy'indege bariko barasahura abo bagenzi. Muraza kuvyumviriza hari amajwi yagiye aratambagira ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ukungene umugenzi umwe yoba yarasahuwe na n'umukozi wahangaho nyine ku kibuga c'indege. Turaza kubashikiriza muri aya makuru, turaza kubigarukako, muraza kuvyumviriza idonido twabiteguye. Turaza kubashikiriza n'andi makuru avugwa mu bisata bitandukanye, turaza kunyarukira mu gisata ca politike, mu gisata c'imibano, hama tubashikirize n'amakuru avugwa mu gisata c'umutekano, aho muza kumviriza ibirabana n'imyimenyerezo ya gisirikare ibandanya irakogwa n'imborera kure ari nako zihungabanya umutekano. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone gufyonda ko urabahanditse sabone, handitse subscribe ku bakoresha YouTube iri mu Congereza. Iyo wayafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse mu ngabo cuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisanzwe y'amakuru, muragira mukurikirane aya makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nemeje kubabwira mu ntango z'aya makuru yuko hari amakuru ari kavugwa cyane mu birabana n'ubusuma bw'imonogoje ku kibuga c'indege ca Melchior Ndadaye, aho abagenzi baje mu karuhuko mu gihugu c'u Burundi babandanya barasahurwa n'abakozi bo ku kibuga c'indege babasahura utwabo, ndetse bikavugwa yuko hari abagiye baratambagiza amakuru n'amajwi yagiye aratambagira ku mbuga ngurukana bumenyi bariko baridogera ivyo bakorerwa n'abo bakozi bo ku kibuga c'indege. Reka tubanze twumvirize umwe mu bakenyezi batambagije amakuru yiwe ku mbuga ngurukana bumenyi, hama turaza kubandanya tubashikiriza n'andi makuru twabateguriye avugwa mu bisata bitandukanye. Uyo akaba ari umukenyezi avugwa yuko yoba yari umwe mu bagenzi bituye ikibuga c'indege ca Melchior Ndadaye baje mu gihugu c'u Burundi mu karuhuko. Reka tumwumvirize idonido. Gute ni sawa y'abantu. Iyi voyage anje ntiyajihezagiye bugiye hajya kuri aeroport baca banyaka ibintu byose nazanye byo gufasha ibimuga, amabagaje nayo ncantora natoya abiri gusa atatarakara. Burya mvuye hiyo hageze ibiri ejo bundi ngira ntahe nahene zishika bakuyemo ibintu. Urumva rero basha ndakubwiye uwo mufasi namenyesha ko ikibuga c'indege ariyo sura y'igihugu. Ibyo bace ku kibuga c'indege ca Bujumbura bahahurira ngo bisigaye biteye ubwoba. Twongeye tumutega amatwi. Burya aeroport ni sura y'igihugu. Ega twe twaragiye mpaka indege iraturindira hageze kuja gushiramo ntuzenya kudushiramo kashe do sorti. Umugore araho afise inda ari hajya ku ntuzenya acaragenda acagumana ubu ntuzenya bwacu ngo bagiye gusikana ngo ntuzenya zacu ngo passport zacu nyuma umuntu uzazibajije Ethiopia baza bazirukankana. Uwo mugore acatwaka ubu ntuzenya bwacu ubujya bukate d'embarquement agenda kujua bari abari kuntuze ngo turiko turateba baraza gusharagaruka aratubaza ati nterega avance kunshira bari bashizemo kashe muri imwe. Uwo mugore yasize ababwiye ngo ntibabishiramo kashe ngo ntadushiramo izindi kashe. Bari bafise umugambi yuko indege dusiga. Urumva indege twe twamaze gushikaho kandi n'ibijuju ni sont vraiment des têtes vides bien rempli d'eau. Ntibashaka kwibaza combien compagnie ishobora kugira guperda abantu katro muri business ayo mahera bo yemera. Umva baguma baturindiriye abagore, urumva gusabota bagasabota n'ikibuga c'indege, urumva bisigaye biteye ubwoba. Uwo mufasoni hamwe n'umwana we mu gusubiraho baje bava mu mahanga bashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye batwa amafaranga menshi biturire n'abahakorera batandukanye. Uwo mufasoni n'akabaro kenshi amenyesha ko baburagijwe birakomera. Asaba abarundi
kugarukira Uburundi kuko ngo bwamaze kugwa mu manga. Ejo naho baratuburagije tugeze kuri aeroport dusanga umudokiteri kuri aeroport ngo dutegerezwa kuzana test covid, aratuburagiza nyuma turekuye bajya ba polisi bo ku mwango ngo bavuze yuko ngo indege yuzuye. Ndabaga mbega mwebwe indege yuzura gute muri business yuzuye gute? Ngo ekanga umuzungu niko ngo ntuze ngo mu Ethiopia ngo niko yavuze ngo ebana reka bagira bavuga ngo nitugende ngo ya ngo dayere ngo zana ngo ma passport yanyu haravye ngo oya ngo ntangu ngo urabona ngo raba ngo ntuze ngo visa yararenganye babagenda kumusutiramwe amahera. Ndakubwiye umwana wanje yagiye ababaye natwe baca baratwankira ngo niducekinga. Ndavuga none ko kitutoba turacekinga ngo ntibishoboka. Umuyethiopia arambwira ati ibi bariko baragira nibiki? Ndakubwiye bose rero mba bagumwambwa ngo nindabaha amahera abantu bose. Umwana wanje baragenda bamwaka amahera menshi naye aruswa gushika nababwira ati none mwebwe ko nguma mu myaka amahera je ndabigenza gute? Urumva ndagenda nayo nukugira ngo ngereyo banyatse 10,000 kugira ngo irahari ico gihugu cyamaze kuja mu manga nuko ni mu kigarukire. Tubandanyirize mu gisata c'intwaro abanyagihugu bo mu ntara ya Rumonge batera kamo umukuru w'igihugu gukurikiranira hafi amanyanga n'ubunyonyezi biriko birakogwa na buramatari w'iyo ntara hamwe na musitanteri wa komine Rumonge nyene ibituma ubutunzi bwa komine n'intara yabo butera ubusubira inyuma. Ni inkuru tubaza Elordiva Remisha. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine n'intara ya Rumonge banegura amanyanga akorwa n'abo barongoye aba ku rwego rw'intara canke rwa komine. Abo banyagihugu bavuga ko bababazwa n'inyungu z'amatungo ya komine yabo hamwe n'akamwana wa mama bikorwa n'abo barongozi amabi yamenywe n'umukuru n'abo batakigeze abikorako. Uyu munyagihugu arasigana amabi akorerwa mu ntara ya Rumonge aho igizwe n'uruhara na amatari ubukonsorateri n'itunga hamwe n'ubukonsorateri by'amaribizimana. Ibintu byavuga n'ibintu bya kera cyane ubona ko ari ibintu bigwa byisubiriza mu makusha. Urabona ko n'umukuru w'igihugu rero kubyaha agasoko abanyagihugu bari bazi ko nyine bashobora gushyirirwa mu mabanga mugabo bayagumyemo wahaguye akaba yari ngo amatari niwe byaguye ko byagaragaye ko kumva ari we yafashe itunga ry'igitoro ariko urabatana musane nayo yuko batangwe kuduha mu bantu ngira ngo isinzi bakaca bazana imifuko 800 namwe bakaca bayidetaya imwe ikajya igasubira amarine bakuye mu mazi bafashe umusuma karuhari bakabikoresha ubu nawe usanze kandi umukozi wa komine arangwa mu makusha menshi cyane yaza amakusha menshi ni bose mu buso kandi ikigo gatatu yafatanywe igitoro gishinze nka bagaje atakuvuga n'amapido manini manini yageze zipima nka maritiro 30 tumuye muri iyo miduga ya Satoma bariko barakora ibarabara rya Bujumbura Rumonge ojene baramufashe bashamushikije mu wapuzi ngaho ntago bamuhaye umupuzi ariko kukivuga mu santeri atandikije ko bamurekoroje. Kuri ibyo bagizwa n'abanyagihugu barongoye barondebura amatari w'intara ya Rumonge hari komine Rumonge ariko hanyuma Elordiva Remisha tugukengurukire bivugwa mu gisata c'uburimyi naho imiliyoni zirenga 50 z'amadolari y'abanyamerika yarinjiye mu kigega ca leta. Ayo mafaranga akaba yavuye mu bitegwa njabukamazi nk'ikawa n'icayi. Ivyo vyashikirijwe ku munsi wa gatatu heze n'umushikiranganji Deogide Rurema mu vyajejwe harimwo uburimyi. Ni mu gihe hari haramutse hatangwa icegeranyo c'ivyaranguwe n'ubushikiranganji arongoye mu mwaka w'2020 ushira w'2021. Umushikiranganji Rurema akaba avuga kandi ko habaye n'akarusho ku gitegwa c'ipampa aho umwimbu wiyongereye ko amatoni arenga 200. Twumvirize umushikiranganji Deogide Rurema mu byo ajejwe harimwo uburimyi. Kutegwa njabukamazi uyu mwaka hariho amatoni angana 6,338 twashoboye kuronka kawa y'ija hanze yatumye turonka imiliyoni 26,333 z'amafaranga y'abanyamerika tumaze kwakira mu kigega
cy'igihugu ku cayi twashoboye kuronka icayi cumye kigagishoka hanze toni 11,286 kikaba caguzwe miliyoni 24,748 y'amahera y'abanyamerika. Ubijanye ni harabaye akarusho gatoyi kuko bararonse umwimbu ungana n'amatoni 1,010 mwakweze twari ku matoni yaba 800 kuvaho ako kaguki agaciro